Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Mu gutembera kwacu muri runo rubanza rwa Linot twashoboye guhura n'abaririmbyi benshi batandukanye ariko ngwe kuri Kiriku nkuko navuga ati iyi nkuru ya bimwentereza cyane gose nashimiye uko nogenda mu bajije akajamo kamwe ndabaramukije cyane Kiriku sawa meze neza da muraberewe cyane murakoze novuga yuko uri mu baririmbyi novuga ati bashoboye kwitaba runo rubanza rwa Linot wiyumva gute uri muri kino kibanza niyumva neza kubera ko n'urubanza rwo gufashwa nanjye ndi umwana nakuze mfashwa no kuri no munsi ndacyafashwa kuri ubwo renda binezererewe uvuze yuko uri mu bana bafashijwe n'uburacafashwa iki gikorwa ucakira gute canke utegura iki bivanye ne kino gikorwa ubonye na Linat akoze mboje ivyo ntegura ni ku ruhande rwanje nzoguhamagaza ubibone mugabo ndazi ko ntategura bibi yaba ntegura bibi sinari kuza muri vyiza mba nagiye muri bibi naye kuja kunezerwa n'abandi mu bindi bagize atari byo gufasha ariko kuba naje muri ibi byo gufasha nuko nanje ntegura vyiza ya mugabo ndabitahura neza kandi n'uwabiteguye Imana imuhezagire cyane si bose bafise no mutima bavuga ati gufasha samahera gufasha n'umutima nakaye kajambo ubwira ku bantu baba bafise ingabi ibintu bashaka gufasha abantu ariko badashaka kubikora bashaka ntibaze babikore kubera ko gufasha nyene n'umutima mu gihe umutima atawo bafise shobora kuba force ati nimufashe tabyo bashaka umutima wo gufasha umuntu arawuvukana kubera ko wateguye ikafise uburyo gusumbya abandi bantu bose nuko basumvye umutima ndagushimiye cyane Kiriku one love DFTV. Tunda juhudi